ndaje kuvuga ngo iyo ubwiza bw'Imana buserutse mu buzima bwacu, ibikorwa byacu birahagarara. Hari ibintu rimwe na rimwe uhora ukora ukavuga ngo ngiye kubikora, ugapanga, ukagira strategy. Ni vyiza kwiyumvira, ni vyiza gupanga, tukimvira ngo tuzobishikako gute. Ugasanga umuntu akategura akamariage kiwe, akavuga ngo narabitse udufaranga twanje tungana uku, nakazonterera, nakazogira gute. Ugasanga umuntu yatetse imitwe ngana akamariage kiwe kazogenda, ariko ata grande surprise Imana ikazi intervena. Ahubwo n'udufaranga twawe ugasanga ntukeneye kuyakoresha, ahubwo akeneye kuguma mu bubiko. Ahubwo Imana ikazana provision ivuye mu kuboko utazi. Imana ikazi intervena, ukavuga ngo ibikorwa by'Imana bitumye ataco nsubira gukora, ivyanje bigiye mu bubiko kubera Imana ihejeje ku intervena. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, Imana yarambwiye ngo hari abantu Imana igiye kwimanifesta mu buzima bwabo ku buryo ibikorwa byabo bizohagarara, igikorwa c'Imana kikigaragaza mu buzima bwabo. Mu izina rya Yesu Kristo iryo jambo ryakire. Iyo mvuze ngo ibikorwa byacu birahagarara, ni wa mwitwarariko wacu wo gukora ibyo tuzi ko tugomba gukora, ariko hari igihe Imana izi ikavuga ngo hagarika ibyawe, nanje ngira nkora icanje. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Hari igihe Imana izi ikavuga ngo ngira ndabereke yuko ndyoherewe ubuzima bwanyu, ngira ndakwereke yuko ndyoherewe aho ugeze, ngira ndakwereke yuko ndyoherewe uwo mwitwarariko ufise w'ivyanje. Hagarika ivyawe kuko ngiye kukwereka yuko ndi kumwe nawe. Ugasanga igihe waruzi nguri wenyene uri nyakamwe, Imana ikazi kimanifesta ikakwereka kugira neza kwayo. Ndavuze ngo uyu mwaka uhora hakwereke kugira neza kwiwe, uhora hagutabare. Yesu ashimwe.